konza uri umunyamakuru kandi usasangura nta bapfuye amakuru mfise je nabonye abantu bapfuye none Imana irabesha oya none hagati ya Modeste n'Imana habeshe nde abavuga yuko atabapfuye ne bariho gukora kwitama babuze kuko nk'ivyo birakomeretsa abantu iyo umuntu azi ko yabuze umuntu akabana yavuga yuko uwo munsi atawapfuye muri iyo miryango burya hari abantu bafise ibigumbagumba bibabara n'ingoga ugasanga bavyita gucurira nta kintu na kimwe cyuvuga ngo muvugishwa yavuze ngo ntawe uzopfa ngo ntibizogenda gute urupfu ruri ku kazi rwako kago kandi ntiriko rurahagarara ndabumva neza nta munsi Imana idahamagara abantu ntimugwanye umuvugishwa ntimugwanye n'ubuvugishwa ariko mu busuzume nibutashika muzomenya ko uwo muntu atari Imana yari yamutumye ahubwo yigeneye ibyo ashikiriza akavyitirira Imana aba yabesheye Imana iyo Mana yemera ko izina ryayo rimwe na rimwe rikoreshwa n'abantu badatonze ivyemera kubera iki hari n'ababesha bakavuga ngo ingorane zawe ufise ngo ugiye kuraba ngo hamwe ngo Imana ngo inkuba yagere gukubite ngo cyane ngo urupfu rwawe rwari hafi ngo dushobora kuruhagarikisha ngo mugabo ngo uzane ngo ikimaze ngo cishi ngo camihumba amajana ngo kugira Imana igukure ko urwo rupfu nturugwemo yeske Imana ko inyigisho z'ibinyuma z'uno munsi z'ubuntu bariko barabwira abantu ngo ubuntu bwaraje barega ngo musanze ngo Yesu ngo hagera birangije byose ngo ivyaha byose yasanze abantu bakoze ngo nibiko birakorwa uyu munsi ngo nivyo uzokora ejo wigihambaye nuko warendekije mu gitabo cy'ubugingo wisambanire wibe ubeshe wice ugire amanyanga yose ngo haya vyararangiye oya uno munsi ugiye kuraba imwe mu mbi zitatu ziriko zitera abakozi b'Imana ni zitatu zonyene nizo zimaze ibintu mu bakozi b'Imana iya mbere badandaza namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa Dubai eka n'ahandi Simo Training Firms yaje gukemura ikibazo cyanyu uretse kwidandazwa vyanyu bishika ku mwanya Simo Training Firms irafasha umudandazo mu kumwereka ibidandazo kanaka yifuza ndetse no kubipakira ugakora igikorwa cyakuzanyu nezerewe atangorane cyangwa ikibazo na kimugize muri Simo Trading Firms turafasha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi mwifuza kumenya byinshi kuri Simo Trading Firms tusange ku biro byacu biri kuri Boulevard de Diplona mu nyubako ya Global Business 13 Bekans canke muduhamagare kuri 66 amajana 539 amajana 768 canke mutwakure kuri guteranya 86 ijana 52 ubusa 4 61 48 31 canke naho usubire mutwakure kuri guteranya 86 ijana 31 57 91 ubusa 9 46 muri Simo Trading Firms muradutuma tukagamburuka mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye cyewe nitwa Juste Gal inyuma ya kamera mwita umusaza ndabura kuno munsi ndabavanya hondi ndabaza naho ngeze ndabura kuno munsi twasubye gutegwa iteka turi kumwe na Apotre Mbayahaga Isidore ndabura kuno munsi tuje kwiyaga ukijanye no buvugishwa mbega ubuvugishwa Imana iracyakenera abavugishwa ubuvugishwa burabaho umuntu yomenya gute ko umuvugishwa ariko avuga ivyo Imana yamutumye cyangwa atari ko avuga ivyo Imana yamutumye kuko rimwe na rimwe abantu turakoresha ibishobisho rimwe na rimwe ugasanga ubuvugishwa urafise aho bigomba guhurira n'amasantima y'ivyo dukeneye y'ivyo twifuza canke y'ibindi umubiri ukenera ndabura kuno munsi rero twatewe iteka na Apotre Mbayahaga ariko vyongeye turaza no kugaruka kuvugishwa amazi imisi yuvugwa n'abakozi b'Imana n'abitwa abakozi b'Imana batandukanye harimo n'ubuvugishwa bwa Prophet Modeste kwa kuri ahandi ndabura ko ndabura mukije cyane itakuba wa Apotre ndagoherwa kegaye bizera ko meze neza nta musonga ndi kwakundi niteka ridasaze gusubira kwakira murakoze cyane no kibazo ca mbere yego iyo umuntu avuze ubuvugishwa bitahura iki kuvugishwa urumva umuntu abavuze bitari ivyiwe atumwe n'uwundi canke atumwe n'Imana cyo bita ubuvugishwa urumva ntuvuze uravugishijwe nuko mu bavugishwa ijambo rya mbere ahera ko avuga ati Imana yavuze ngo canke Imana yantumye ngo yego Imana iracyatuma yego
biracatuma gusa uko bibiri igenda itwereka ni uko hariho abavugishwa b'ukuri n'abavugishwa b'ibinyoma. Aho rero niho hari ingorane kubera bose bavuga ko batumwe n'Imana. Abavugishwa buriho, abavugishwa b'ukuri bariho, nayo ibinyoma bariho. umuntu abamenya gute? Bon, Yesu yarabivuze muri Matayo 24, yaravuze ati muri iyi minsi ya nyuma muze mwiyubare cyane. Hazokwaduka abantu benshi bamwe biyite abavugishwa n'Imana, ati kandi bazuba bashobora gukora n'ibitangaza kugira bazimize benshi. Ati rero kugira mu bamenye muzobarabire ku ngeso zabo. Hanyuma gusuzuma ko muvugishwa ari ubw'Imana cyangwa atari ubw'Imana. Ijambo ry'Imana riraduha umuco. Rivuga ati ntimugwanye umuvugishwa, ntimugwanye n'ubuvugishwa, ariko mu busuzume. Nibutashika muzomenya ko uwo muntu atari Imana yari yamutumye, ahubwo yigeneye ibyo ashikiriza akavyitirira Imana, aba yabesheye Imana. Imbere yuko dushikira ku ijambo rijanye no kwizera Imana, bavuze ati umuvugishwa w'ikinyoma arashaka gukora ibitangaza. Yego. Ivyo bitangaza aba yabikoze gute ku nguvu zivuye? Satani n'abarozi barabikora. Nk'akarorero muri Bibiliya turashobora kubona mu rugo kwa Farawo, igihe Mose yajayo atumwe n'Imana. Urazi yuko ububasha bwa Mose Imana yabushize mu nkoni. Imana yavuga ati genda niwashika kwa Farawo, iyo nkoni uyiterere hasi irakora igitangaza. Ashitseho ashira hasi ya nkoni icika inzoka. Abapfumu n'abarozi bo kwa Farawo babibonye baritwengera bati ibyo nivyo kutwereka. Yego. Nibyo uri kutwereka ko ari bihambaye wakoze. Nayo bafata inkoni zabo baterera hasi. Nazo zicika inzoka. Icabikoze mugabo cyabaye ciza nuko ubushobozi bw'Imana bumira ubundi bushobozi bwose bwo mwisi. Nuko yanzoka yo yavuye mu nkoni kwa Mose yaciye yasama icimira bwabo yo kabwose bw'abarozi. Yerekana yuko hari inkomezi zimira izindi nkomezi. Mugabo bose barashobora gukora ibitangaza. Ndaguha akarorero. Kandi je nkiri mu ishuri primaire. Hari igihe bahora bazana abitwa abamaji, abamagicien. Cyane cyane bakunda kuva Kongo. Twe baraza ku ishuri. Ugasanga afashe ingwa. Zijya ngo twanisha ukibaho. Yego. Akazimanyagura. Akagira amareba yiwe mu kanya zangwa zigacika imbombo. Mukajya? Yego abana bakarya. Bakumva bisoza. Yego kwere. Byaraba. Urumva? Kandi abo barabapfumuka, barabarotse. Yego. Canke agafata urunyuzi. Sinzi ibyo yakora mu kanwa, yamura karukura gutya rukaza ari ya metero y'abatayeri. Imwe bapimisha umuntu bagira bashora impuzu. Iriko nabijya byandiko. Yego. Donc rero ivyo birabaho kuko burya Satani cyakora nta kintu na kimwe yigenera. Yafashe ivy'Imana bigira photocopy kugira zimiza abantu b'Imana ababesha yuko ari Imana iriko irabikora. Nayo handi hoho birashoboka. Ariko cyo tugaruka. Iyo Mana yemera ko izina ryayo rimwe na rimwe rikoreshwa n'abantu badatonze. Ivyemera kubera iki? Kubera yaguhaye ubwenge. Imana mu kurema umuntu. Hari ijambo ry'Imana sinibuka aho neza riri menga muri Zaburi yavuze ngo nakugize nk'akamana gatoya ndaguha ubwenge. Ico Imana yakoze n'ikerera yazanye inzira zibiri zishira imbere y'umuntu, imwe igiriye umuvumo iyindi y'umugisha. Ntigeze amubwira ati caha, yavuze ati naguhaye ubwenge bushobora kumenya guhitamwo aho ucyo. Wow. Naho rero Imana irakureka. Imana ihoja gusambana ngo cuvuga ngo Mana ngo nashikayo ngo urabe ngo ivyo ukora ngo kugira ngo ibutura ntirimve ko ni wajyamburarira kuva urarikura nyene ribe. Kuko bagiye ubizi ufise ubwenge, ufise n'ijambo ry'Imana rikwereka ingene ukwiye kwitwara muri situation yose. Ntuzoja kwiyahura ugeze kuri etage hejuru ngo Mana unsame. Kandi yaraguhaye ubwenge. Urameneka upfe baguhambe. Nico gituma rero Imana irabireka kubera izi yuko ufise ubwenge. Urakamana gatoya. Turakamana gato ariko bakereye kumenya hari abantu rimwe mu mashengero babona ahubwo umenga umurongozi wiwe kubera yasizwe amavuta uko bakunze kubivuga yuko ari we kamana gato. Imana ikivuzwe giciye kurujya abari Imana yamutumye. Oya sivyo kuko abantu bakwiye kuraba n'ingeso zabo bantu. Hanyuma icya kabiri wibuke igihe Yesu Kristo acikanye hari ibimenyetso byabaye.
muri ibyo bimenyetso kimwe cyabaye nuko igihuzu gikingira hera hahera ni ukuvuga aho abantu batahora bashika hashika umuherezi gusa n'ikimaze akaba cyo gitanga cyaratabutse kivuye hejuru bisobanura ngo aho umuherezi yahora ashika nawe urafise uburenganzira bwo kwishikirayo ni ukuvuga bya bisabisho wahora uterura ugaha gayera umuherezi cyane nakati nshikanira ku Mana uno munsi ufise ligne directe ku Mana urisengera bikagenda rero tushaka kuvuga ngo ujya muntu ngo niwe avugana n'Imana ngo je Imana ntiyonyumva Imana itoranya ku butone kumva ico gihe urabyumva iyo usenze wewe ishenge kandi no kwisengera navyo byiza gusoma ko bagusengera kuko umusongo uri muri wewe uwo musongo uri muri wewe waza ko ndagusengera ndawumva nkuko wuwumva umubabaro ufise urashaka kuwumbwira mugabo ntuwumbwire ukwije uburemere nkuko uri muri wewe iyo ugiye imbere y'Imana kore wisukira amosozi akora upfuka mu gatakira Imana birakomeye gusumba yuko uja kugora uriya muntu ngo nagutume hanyuma ikinacho mwene abo bantu kenshi bakubwira ngo niba Imana yumva kora bagomba yuko ya mitwaro yanyu bayibatangisha kwa amafaranga kugira mubaha amahera n'ibindi bintu by'ingabire mubaha kugira ngo bitwe yuko bagiho guhenda hendera Imana hari n'ababesha bakavuga ngo ingorane zawe ufise ngo ugiye kuraba ngo hamwe ngo Imana ngo inkuba yagere gukubite ngo cyaye ngo urupfu rwawe rwari hafi ngo dushobora kuruhagarikisha ngo mugabo ngo zane ngo ikimaze ngo cishi ngo camihumba majana ngo hugira Imana igukure ko urwo rupfu nturugwemo eske Imana niyo condition yuhugira gutabare ubanza kuri amafaranga hanyuma Yesu Kristo igihe yaheza gutraininga abatumwa biwe amaze kwaruka atigenda muri stage mukore turabe barasengeye abantu ingwara zirakira ibidayimoni birahunga biriruka bagarutse biterera hejuru bagatega byakunze twabisenze biriruka urabyumva Yesu arabitegereza ati aba bagabo nabanyabwibone kandi cyo mbona ibi bintu by'ingabire baronse bishobora kubatesha umurongo ejo bagakora bitari byo yababwiye atumviriza rero ndabona Satani akorose yihuta nk'umurabyo aje kubarondera igihambaye suko mwokora ibitamukirukana amashetani canke amadayimoni mu izina rya Yesu ati gihamwe nuko amazina yanyu yandikwa mu gitabo cy'ubugingo icya kabiri ububasha muronse mu buhere ubusa gena mu butangira ubundi ikindi kimeze kizokoreka yuko uwo muntu ibyo ari karavuga ari bitekenikano ari bihimbano nuko atakiyo na kimwe ca gratuit kirimo cyo kubuntu cyose urariho yaba amasengesho urariho ivy'Imana Pawulo yavuze ati titumere nk'ababandi badandarisha ingabire z'Imana uno munsi abantu bariko barayovya abantu mu ntangamara rusa n'uwabivuze hari abayovya abantu kubera ibyo babaziko no munsi bakayovya abantu kubera hari n'abavugishwa y'ibinyoma bamaze kurokrita abantu baza baragenda mu mazu y'iwanyu kumenya ibihari hari n'abafise amantene canka abagente kuri bajya bayaya n'ababoyi bari mu rugo rwanyu bakabaha amafaranga kamwe ati nzoguhemba mugabo durandabira umubano uri ngaho kwa nyoka buja na sobuja hari ingorane zimeze gute bamaze kubona yuko hari ibyo tunze ikindi naco bamaze kubona yuko uri mu bebe spirituel uri umwana mu gakiza kandi uramaze kubona yuko bimwe aruvuze ati ubwo bajya abantu bahagarara imbere bakabwira abantu bitangaza bakora so bagaragara nk'Imana imbere yabo hari abantu no munsi ubuzima bwabo buri mu minwe y'abavugishwa y'ibinyoma rero agacaza igihe kimwe wewe nturigere umubona iwawe aharagutanguye kugira ngo ushiture neza nturigere umubona iwawe ntari zina arakubaza agutoye mu bandi Imana hari ibintu nyeretse iwawe amakuru ayavize yose barayamuhaye barazi yuko mumaze imyaka 3-4 mutavyara barazi yuko mufise ingorane zina ziriya imizuko agaca bikutonda kurira byose kubera yamaranga mutima byama emotion ari muri wewe y'ivyo bintu wowe kibwira ngo ni Imana ikugiriye ubuntu canke igiri gutabaniki ugacurira ngo hano
akabikubwira ugashubwira uti nibyo uzi gituma uvuga ko ari byo bwa mbere uvuga uti uyu muntu je ntiyaranzi uyu muntu iwanje ntahazi Imana yamweretse n'irembo ingene risa n'intebe ziri muri saro yazimbwiye n'igitanda yambwiye ahantu kiri cyuma umuntu w'Imana arerekwa kabisa iperereza yarikoze kera arifise amakuru yawe arayazi uravyumva hanyuma ikindi kikwereka yuko abo bantu kenshi ivyo bakora atari impwemwera bibatuma uzurabe iyo n'ibyo bintu byabo biriko birabasekagura bamwe baradahwa abandi bakakura impuzu bakikumbagaza hasi n'ibiki haba kameramana ba ujya muntu acabagira urwara ati tumbereza hanye naha ugasanga umupfasoni kanaka canke umushinga ntaye kanaka sebuko abakwe afisa abuzukuru n'abana bakuze yinabukwe abakwe niki n'abakazana umuntu yari afite dignité muri societe uri kumwerekana urufuro rwuzuye mu kanwa ibisero byarekere yikuye impuzu amabere yagiye hanze ngo nivyo bitangazo uri kurakora Bibiliya itubwira yuko mwemu w'Imana ntamara amaza ntakoze isoni yego ivyo ukoze byose urabikoze mugabe jazocahe hashika muri quartier hose mwamaze kubishira ku rubuga aho bavuga ati naka vya bidayimoni uye twaramubonye byo ari karagira ibintu araroga byagenze nuko nukuvuga uramomara amaje muri societe umukwiye kwa gahuzu byateka bamuhura ritwaye none iyo ni Imana ibikora iyo ari Imana ikoze ico kintu ukabona yuko uwo muntu ari mwingorane canke yagushurira ikintu ari umuntu arongowe na mwema arakubwira ati ngo hano wewe amateraniro ni yahera ndagomba ihiganira dukorana twe nawe cyo tuvuga n'ucuza mu biro ukamubwira uti Imana yambwiye ibi nibi kuri wewe kandi ndagomba kugusengera kugira ngo ivyo bibere hehe mwibanga ahantu hiherereye niya nasohoka hagende afise ya dignité ka gateka kiwe ata muntu amenya ivyo ari byo hari n'ubuvugisho bw'inyuma butuma abantu imiryango icanamwe bakavugisha umuntu ngo areka avuga iby'abadayimoni ngo na mudayimoni ariko aravuga ugasanga areka muteranya umukobwa muteranije na nyina ngo gutuma ngo inda yawe ziguma zivayo ngo ni mama wawe ngo yatanze kuzimu ngo ibi nibi ngo yagutanze ko bimazi ngo nyokuru wawe nyogosenge ugasanga nuko umuryango wari wikundaniye wahora ufashanya muri vyose bakavayo kubera bwa burozi yamamvu tema spirituel babakorera akavamwe azi yuko ibyago byose ari karacamwo ni nyina cyangwa ni inasenga ariko arayimukorera kandi atari byo nubwo byobaye byo uri umukozi w'Imana w'ukuri ivyo ntubivuga uramusengera nimba bohoka akabohoka muga ntumubwira ngo nyoko canke so ubuzi ko usutse mwindi mpemu mbi yo gusambura umuryango nico gituma rero Bibiliya itubwira yuko nitwuzura ubushobozi tukuzura mpemu yera twuzurane n'ubwenge aho rero abantu bakwiye kubimenya hari abantu bagira bijya byose kugira ngo bimwe muvuga muri ya materume yanyu bahitinge mubamenye ego mubirukire uhitinga rero muri ico gihe ntaco biba bivuze byose ntibari ivy'Imana bebe spirituel ico kintu mwama mukivuga ego twama tubona abantu batonda mu misa twama tubona abantu baririmba ati Imana turagushaka mbega mu bebe spirituel ninde n'ujya ndasenga cyangwa birakunda gushobora kuba ujya mu misa ugasanga mu bebe spirituel umubebe spirituel n'umuntu atabaratahura byinshi muri ijambo ry'Imana ujya muntu akiri muto mu gakiza cyaye mu vy'Imana niko Pawulo yavuze ati mukira abana nabaramiza amata ariko mumaze gukura ndabaha ibigumye mu yindi mvugo rero umuntu ashobora kuba mu bebe spirituel mugani nk'uko abigikuri kuko hari umuntu uzanga mu bebe spirituel amaze imyaka 10 n'ingahe 20 mwisengero ahantu mugabo atarakura mu ijambo ry'Imana cyangwa ugasanga agwaye kwashi yo mu vy'ijambo ry'Imana ntiyari ijambo ry'Imana rikwiye ku ijambo ry'Imana mu mashusho yaryo Bibiliya duha iratwereka yuko ari amata y'umutima n'umutsima w'ubugingo n'amazi y'ubugingo ni inkota ityaje ubugi bubiri n'itare tumurikira iyo tujya kugira tuhabone ni shirore twirabamo iyo ijambo ry'Imana ririke rero ugumukeneye kumenya uwo muntu akubwiye ati Imana ikuntumye ko yumva umenga ni gitangaza akeneye kumenya ico Imana yamugutumye ko mugabo misanzwe usoma Bibiliya
nta muntu asoma bibiliya agikenera kumenya icyo imana imuvuga ko arakizi muri situwasiyo zose z'umuntu abamwo ijambo ry'imana ariko kanwa k'imana karakwereka icyo imana ikuvuga ko n'icyo igusaba muri icyo gihe abantu benshi kubera bafatirwa muri izo ntege nke zo kutagira umwanya wo gusenga zo kutagira umwanya wo gusoma ijambo ry'imana hanyuma na ya mpemu mbi twakuriramo yo gukunda kuraguza abantu baba bakeneye kumenya ibyaba ingene bimeze hari abaje gusenga bumva usoma bibiliya gusa ntuvuze ati imana irakumweho ikintu ejo agaca yimuka kandi icyo ukuri imana yavuze cyari ko igihe wasomye muri bibiliya muga wewe kubera akeneye kuronka umupfumu amubwira wenyine ibyiwe iyo atabyumvisemo yumva umenga aho hantu nta mana ihari ubuvugishwa bwuzuye butagira agasembwa ni ijambo rye ni bibiliya gusa nicyo gituma n'ubuvugishwa kenshi ugomba kubusuzuma nta handi hantu busuzumira ubusuzumira mu ijambo ry'imana muri bibiliya iyo umuntu avuze ibintu bigahushanya n'icyo imana yavuze kuri mwene icyo kintu ukuriho guhitamo wakumenya umenya ko uyu muntu arabeshe abesheye imana si uko ivuga yavuze ibi rero ugiye gusoma iby'ibinyoma bibiliya tubwira muri bibiliya yose imana igaruka ku jambo ibinyoma babeshera imana inshuro 156 si ijya mbere babesheye imana abandi bayibeshera usomye mu gitabo cya Yeremiya urabibona kenshi aho imana ivuga ati abo bapfumu birigo baragurira abantu bababesha ngo imana yavuze ati ntacyo navuganye nabo nta nicyo nabatumye ntacyo nabageze ahubwo ni ibinyoma byabo babarotorera ku bw'inyungu zabo muri icyo gihe abantu bakwiye kumenya abavugishwa y'ibinyoma muri ino minsi babaye benshi ubona ko ibindi bintu byose bikenye muri iki gihe ikintu kitariko kirakena muri iyi minsi tubona ahubwo kiboneka ku bwinshi ni kinyoma kubera bavugishwa y'ibinyoma babaye benshi uvuze ibintu bikomeye cyane nyakubahwa Apotre ikintu kidakenye ubu ni ibinyoma mu minsi yeze muri ino minsi nyene twarabonye umwe mu bavugishwa avuga ko mu Burundi hari ikintu abarundi batari bazi yuko uko imyaka yakagenze itariki ya 20 ukwezi kwa Gitugutu ata muntu n'umwe mu gihugu yigera yitaba Imana ati si vy'uno mwaka gusa mwashaka kubipima murabe ku itariki ya 20 ukwezi kwa Gitugutu uno mwaka nyene hari ku munsi w'Imana ku munsi wa gatandatu ahubwo ku munsi wa gatandatu heze hari ku munsi wa gatandatu heze ku bwanyu burya buvugisha mwabwakire gute bwa Prophet Modeste none mbaze nkubaze konza uri umunyamakuru kandi usasangura nta bapfuye amakuru mfise je nabonye abantu bapfuye none imana irabesha oya none hagati ya Modeste n'Imana habeshe nde harimo umwe muri ababiri yabeshe kandi yabesheye uwundi kuko ijambo ry'Imana riratwemera ko ubuvugishwa tubwumviriza kandi tutobugwanya mugabo rikadusaba yuko tubusuzuma kubusuzuma rero igipimo nta kindi kihari kwari uko itariki 20 zigera tukaraba yuko atawupfuye canke bapfuye ucuteza kamera bwa buvugishwa kumbe si Imana yari yavuze no wayibesheye kuri naho kuri akoma nkene kumenya ati Imana bayibesheye yego mwe musanzwe muri aba Apotre kandi murafise abagenzi basanzwe musanzwe murangura no mwuga Imana yabatumye mubivuga kwiki niki muri ko murakora kugira ngo buno buvugishwa ntibushobora kuvaho oya kuko ikintu jambo ry'Imana yavuze ko kizobaho nubwo wosenga witabaguza amabuye ntikivaho uko yoba yabeshe Yesu yavuze ati umwe wese niyabibona ahubwo yiyegereza Imana yiyeze cyane kubera kizore kimenyetso cyuko ngiye kugara ku gutwara ishengero abazi ukuri no munsi rero si ibyo gusa yavuze ibintu byinshi muri Matayo 24 yavuze iby'indwara z'ibyaduka murabibona ko indwara zabaye nyinshi hava covid hakaza ibihere by'inkende hakaza izindi ndwara utamenye ingene ziriko zirafata abantu aho inzara ati zogwira mu isi ino munsi ahantu hishwe n'inzara ni henshi intambara n'ibihuha by'intambara uno munsi ibihugu bitariko biragwana birashamiranye ndongo ni kibazo uriko urabiraba ndongo gasanga uno munsi aturukundo rwabenshi uzotimba gahere ariko ntavyo ubona kweri ndabona ko abantu batagikundana n'imiryango uno munsi
muhasera yahura na muvyawe cyangwa na muri ville ntamuramutsa akamukwepa uravyumva urukundo rwa benshi ruzotimba aravuga ibintu n'urutonde rurerure rw'ibintu byinshi muzohazoye muri Matayo 24 acavuga ati kandi muri ico gihe hazokwaduka abantu benshi bigira abavugishwa n'Imana kandi bazokora n'ibitangaza kugira ngo bayovye benshi ijambo ryo cyane tugate aho rero mwiyubare kuko mutiyubaye n'abari basanzwe bahagaze ico gihe bazogwa rero nta wosenga cyo gufata izindi ngamba zimeze gute ngo ibintu ndabihagarike umwana w'Imana Yesu Kristo yaravuze ati bizobaho igihambaye niki nuko mumenya ko cagihe cageze ubugingo bwacu tukabwoza tukabwezesha amaraso yiwe tukitunganya tukarindira kuko ukuza kwe kuri kubise ibimenyetso byarakwiye kuvuga yuko uzobatuzaha baje handi mugabo yaravuze ko bazobaho na tactique canke technique zo kubesha bazoguza barahindagura satani ntazofata ikonji na rimwe ntazigera afata akaruhuko na rimwe azoguma ku gikorwa ciwe gushika ishengero riduza haro ntimuhave mwibaza ngo hari ikintu muzokora mu bubasha bw'abantu ngo mushire satani mu ikonji muhagarike ibyo ariko arakora hari wavuze ati ino shetani tugora iboshe tiyo Yesu atayiboha byagenda oyi barajyari ko Mkeneye kumenya ko ubuvugishwa nyine bwa Modeste mbere ko tubugarukako Imana ivuga iki ku rufu kuva mu kuko Yesu nemera ko umuntu afa unaja mu ijuru canke akaja mu muriro ubuzima bw'umuntu burabandaye bankeneye kumenya Imana ivuga iki kuva mu mpwemu ngakwisi bo usomye Zaburi ya 90 uhereye ku murongo w'icumi ashaka 12 biratubwira yuko imyaka yo kubaho k'umuntu ni 70 ati yageza agatsi kagumye ni 80 atariko nayo yivyirato byo muri yo ni imibabaro ni miruho ni ntuntu n'agahinda rero urupfu rwabayeho kuva igihe Adamu na Eva bacumuye igicumuro cya mbere sino urupfu kera ntagwabaho ntagwari ruriho ntagwari rwategekanijwe umuntu yo kwibaniye n'Imana imyaka yose mugabo kuva kiriya gihuribuka yuko babaho biratwereka abantu babaho imyaka igihumbi abandi bakamajana 9 Metusela baho imyaka 930 n'iyindi mugabo igihe basubiye gukora ibyaha Imana yagabanije imyaka yo kubaho yavuze ati ubu rero kwari uko bimeze mu bisanzwe buryo urupfu ruri mu byo tujyagaye usomye bibiri uzobibona neza Imana yarageneye abantu ibyo barya yuko bazorya imboga bakajya ivyamwa inyama bakeneye kuzirya yabageneye inkoko n'amafi donc les viandes blanches mugabe igihe bakoze ibyaha ikiravuga ati ubu rero kwari uko bimeze naziya nyama zine n'ababujije ni muzirye kugira zishobore kugabanya imyaka yanyu yo kubaho ico gihe imyaka ikiragabanukira hanantuka warambye cyane abahijana 20 inyuma y'ijana 20 Sodoma na Gomora iraduka umwuzuro wo kwano uraduka Imana igenda ibabaye kuko yaguma ivuga ati ndicuza gituma naremye umuntu rero urupfu rugwaje mu bantu kubera icyaha ubu no munsi wa Bibiliya nta kindi kintu iravuga mugabo ati imyaka muzobaho kuko Imana ntiyaguma yicuza imyaka yose yagombye kumara umuntu mwisi mugira avuga ati basi reka ndamukurireho kuramba imyaka yose fube namugabaniza imyaka yo kuba hapfe aveho kuva ico gihe rero urupfu rutugendamwe turarufise menya yuko uko biri kose uyu mubiri twambaye ni ivu yavuze ati umubiri wavuye mu ivu uzosubira mu ivu ufise ikiringo rero umwanditsi w'umusiguzi Salomo aravuga ati umuntu afise umunsi wo kubaho ukuvuka hagira n'umunsi wo gupfa rero ntukangwe nuko abantu umenga bagenda nkuko umenga ntibazopfa uravyo bwibone n'agahahazo n'amanyama y'abantu bari mwize kubera ubutunzi n'ivyubahiro ntaco bivuze kuko urupfu nigo runtu rwa mbere niwe mucamanza nabonye adahengama akorera Imana nkuko yamutumye rero abantu bakwiye kumenya nta kintu na kimwe cyuvuga ngo muvugishwa yavuze ngo nta uzopfa ngo ntibizogenda gute urupfu ruri ku kazi gwako kago kandi ntiriko rurahagarara ndabumva neza nta munsi Imana idahamagara abantu niko nta munsi hatavuka umuntu abantu baritaba kandi gupfa kwawe nta karendiriye bifise ngo uvuye ngo umunsi ngo we ntuzopfa ngo uce mwidagadura muri musha Yesu yavuze ati mwame mwiteguye kuko nta guze umunsi n'isaha
rero kuvuga yuko urupfu rwoba rwavuyeho umunsi munaka nicyo gituma bigoye kwemera kuko Bibiliya yavuze ko umuntu wese yokwama agapfa kuko ico gupfa wavuze ndakigusigurira kindi gupfa kuva mu mubiri ni urupfu rutuma abantu barira abantu bakababara mu miryango mugabo ni urupfu rwa mbere hariho urupfu rwa kabiri rero ubwo urupfu rwa kabiri no kuvuga iki ntuzoba rukirabiye imibiri iyi mibiri yaramaze kubora iri mu ivu racika inyo zigahera zikaba ivu risanzwe mugabo nihaza umunsi wo gucira urubanza amahanga ico gihe niho birivuga yuko abapfuye n'abazoba bakiriho bose bazogwita ego uno munsi Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi nico gituma tukivuga ubutumwa tubwira abanyabyaha ngo nimwihane Imana bababarira ibyaha byanyu mugo munsi yimutse usome muri Matayo 28 uravyumva ije gucira urubanza izoba yimutse iva ku ntebe y'imbabazi igiye ku ntebe y'imanza nta mbabazi zoba zikiriho nta buntu nta kigongwe nta n'ubutumwa bwiza byose bizoba byahagaze bose bazoba bari imbere y'urubanza abahambaye mw'isi abatunzi abantu bose uzi bakomeye ico gihe bazoba bari imbere y'intebe y'imanza udusome mu vyahishwe Yohana 6 bica bikoreka urutonde rw'ingene ruzoba rumeze abanyabyaha baze ko ubutumwa bw'ingene bazorondere bahungira bakahabura ico gihe rero niho Yesu yavuze ati nzoca mbwira abamarayika banje bandobanurira beza mu babi no kuvuga beza abapfuye bihanye banditswe mu gitabo cy'ubugingo amazina yabo ari yari bazoja mu ruhande rw'iburyo bitwa intama abasigaye bagome iruhande rw'ububamfu bitwe impene uravyumva muri ico gihe rero abo bagiye bitunganije ubugingo bwabo bumeze neza barihanye ibyaha barakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza n'igihe cyo gupfa kwabahagenda imbabazi zabo zikehari Imana yabagiriye neza bakarangiza amahoro niyo bazosha baragwa ubwami bw'Imana babandi rero batihana niyo bazoca bafatwa bagatererwa muri ca kinogo caka umuriro n'amazuku nico Bibiliya yise urupfu rwa kabiri gihonomo niyo tubwira abantu tuti hunga gihonomo hunga icaha nayo upfuye no munsi ntibirangiye ko mutubwira ibintu bikomeye bankeneye kumenya hari abantu bumva rimwe na rimwe turafise abantu twadukunda mwavuze muti iyo umuntu avuye muri uyu mubiri wa mbere umuntu abamukunda bamwegereye bamwe bararira abandi bakumva ubwoba nabo ko bagomba bashikira bega urupfu kuri twe bw'abemera ni intsinzi ku muntu urupfu si rubi kuko ni intumwa y'Imana ukwiye kugenda uzi yuko urupfu ntacyo mupfa ruzoza umunsi Imana yavuze ati cakwana kandi akeneye kumushwabura uno munsi rero muri ico gihe urupfu ega Yesu yavuze neza n'ijambo ryo yavuga ati burya harahigwa abantu bapfira mu mwami ikibi si urupfu ikibi ninge nupfa kuko urupfu si ruzoza gucira urubanza nuhoraho Imana zoca urubanza kubwo isaha yawe igeze ruraza ruhakudegeza nyene rugapfa ugahera mugabo urupfu mu bisanzwe yego kubera amasantima y'abantu kubera gukunda umuntu urabona abantu bafitaniye relation za hafi na hafi basangiye amaraso basangiye imiryango cyangwa umuntu yafite icyo amaze muri societe ivyo bintu nawe wega yero ugiye kuraba ugasanga abantu bariko bararira sinzi ko uravyumva hari igihe nawe uza wumva umenga wurira donc n'ama emotion yo kuvuga ati umuntu twakure tuzosubira kumubona mugabo abizeye barazi yuko umuntu apfuye atarangiye kuko uyu mubiri nubwo ugiye kubora ni umubiri wakoze icaha ugiye gupfa hanyuma mugabo impwemu yiwe izirindiriye ahantu kugira ngo hazobwo uwo munsi w'urubanza abazobizeye barakiriye Yesu umwami n'umukiza bari mu gitabo cy'ubugingo amazina yabo arazwe mugabo ico nagomba gukosora ni kimwe abantu bamenye hari abantu bishimira amakarata y'ibatizimu bakishima yuko barase mu gitabo cyo kwiparuwasa canke komisiyoni kanaka bijya bitabo ni vyino mwisi ku munsi wo guca urubanza bijya bitabo ntibizozengurukwa Imana makuza gutora ishengo zizoca kuri paruwasa canke kanaka ngo mu gitabo cy'abantu barese tujana umwe wese yandikisha ku giti ciwe
rero nico gituma umuntu agomba wese kwifatira ingingo yo kuvuga ati jewe ndaze ko ndi umunyabyaha uno munsi ndagomba kwakira Yesu Kristo ambere umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Muri ico gihe niho Bibiliya ico tubwira ngo ivya kera biba birangiye ubaye icare mu gishasha izina ryawe riba candikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ico gitabo cy'ubugingo rero naco wenda kivugeko hariho abantu baca bibaza ngo kuba inyigisho z'ibinyoma z'uno munsi z'ubuntu bariko barabwira abantu ngo ubuntu bwaraje bakaja bamwereka ngo mu bisanzwe ngo Yesu ngo hagera birangije byose ngo ivyaha byose yasanze abantu bakoze ngo nibiko birakorwa uyu munsi ngo nivyo uzokora ejo ngo igihambaye nuko warendekije mu gitabo cy'ubugingo wisambanire wibe ubeshe wice ugire amanyanga yose ngo haya vyararangiye. Oya ijambo rero ravuga muri kuvayo 32 kuri 33 Imana yikibwira Mose ati Mose ndakurahiye umuntu wese azoncumurako niwe nzosibanganya mu gitabo cy'ubugingo. Nico gituma bamwe bahindutse bakitwa imbwa. Udusome bya Yohana hari hantu mu gice cya 22 uhereye ku murongo wa 12 ukamanuka kuri 15 harabivuga neza yavuga ngo ni jewe Alpha na Omega ndaje vuba ndaje kandi nje nzanye ingero zo guhemba umuntu wese ibikorwa yakoze. Abati harahiriwe rero abamesura imvune zabo kuko aribo bazobona wamugwa bakinjira mu kirimba cy'ijuru. Urabyumva atari ko hanze hanze y'ikirimba ati hazoba imbwa habe n'abarozi habe n'abasambanyi habe n'umuntu wese akunda kubesha akongera akabikora n'abicanyi n'urundi rutonde. Ngaruka kuri cyagitabo cy'ubugingo rero izo mbwa birivuze zizoba inyuma si imbwa zindi ni imbwa abantu bigeze kumenya Imana bakiyandikije mu gitabo cy'ubugingo ariko bagasubira bakiva yanga mu vyaha amazina yabo agafutanganywa. Niko Petero yabyanze avuga ati umuntu iyo yigeze kuba ari umunyabyaha akabivamwo akava mu ngeso ziwe mbi akitandukanya nazo akakira umwami Yesu Kristo umwami mukiza mu bugingo bwiwe agafata inzira nziza yo kugororoka ariko yagera imbere akabivamwo agasubira gukora nka bya bindi yahora akora atuyo abaye nk'imbwa yadashwe igasubira ku byo yadashwe. Rero muri ico gihe abantu bakwiye kumenya kwiyubara kwiyeza kwitunganya buri munsi ntukaje kuryama ubuzima bwawe budatunganye. Nimbuze ko wakoze ikintu kitameze neza je imbere y'Imana iruta Imana ndasabye imbabazi kuri iki cyaha ndasabye ungirire neza amaraso ya Yesu anyoze kugira ngo ubuzima bwanje ndabushire mu maboko yawe. Kugiye kuryama hajya uri hagati y'urupfu n'ubugingo ntubuze ico muzovyukana mu gitondo bushobora kuba urupfu canke ukabandanya ukabaho. Rero muri ico gihe abantu bari kumenya ko urubanza rw'iherezo ruriho abapfuye ntibyaheze hari urubanza batariyitaba bazoja kwitaba. Cya bintu birakomeye hari ikintu cyama kivugwa imisi yose aba bavugishwa bavugishwa bukuri canke bikinyoma bose ugiye kuraba intango zabo baba batanguye abantu bavuga ati aba bakorera Imana vy'ukuri. Yego nike kintu gitera bano bavugishwa bibinyoma guhinduka mbega baravyisangamwo canke biza bukewe bo Satani ubusomora ry'amashengero ndwi yo mu vyaje Yohana aho Imana yatuma marayika w'imiyogo aje kuraba uzu gusoma urabe hariho ishengero rimwe rikubwira yuko ngo Satani nawe yinjijemwe abantu biwe mu mpisho bakanyengetera bakinjira mu isengero baje kuyovya abandi. Uravyumva muri ico gihe rero umuntu ntagwa ubunyene ashobora kugwa bukebuke kubera impemu mbi ziriko zikorera muri rya shengero canke ziriko zirondera abantu. Uno munsi ugiye kuraba impemu mbi zitatu ziriko zitera abakozi b'Imana ni zitatu zonyene nizo zimaze ibintu mu bakozi b'Imana. Iya mbere ni impemu mbi yo gukunda amafaranga. Iyo umuntu yamaze kurondera amafaranga kugomba gutungira mu vy'ingabire y'Imana agatunga ibintu bigaragara ni wa muntu usanga agenda abeshera Imana kugira ngo yiba abantu abahendesheje ivyitwa ijambo ry'Imana kandi atari byo. Nico gituma benshi uzosanga mu ntambara zihari no munsi mu mashengero benshi bariko baragwana abandi baburana ntibapfa Imana none Imana ko atari yo bapfa ntibapfa namwe mu yera
yobakwira bose ntibopfa n'amaraso ya Yesu Kristo yo bose yobatwikira bamwe bareko bapfa ijya nkoko ija mu icicumi n'amashikano nico gituma uzokumva hamwe ngo bahanya amasumu umupasitore kanaka yagurutse yapfuye baje gutozasanga ati hariho intambara zerekeye ibi bintu by'amafaranga kubera iki indambi satani yaje muri iryo sengero haca haba indambi ugasanga umwe agomba kugunga abandi zigaha zibingorane ni haho usanga n'ishengo ryashitsemo kabiri ugasanga umwe afise abafana biwe uwundi abiwe ukimva uti none twinjiye mu isengero cyangwa twinjiye muri stade ni Manchester na Arsenal bihure ngaha tugasanga bamwe bafana uyu mugabo haba intambara ziki batanababwira ibyo bariko barapfa mugabo apfa byabe nico gituma kenshi uno munsi dufise akaga k'abantu bitwa abakozi b'Imana niyo batumiwe mu yandi mashengero bagenda bihereranya umukozi abantu bamwe bamwe cyane cyane muri bajya babona barabatunzi babakunze bakavuga ngo Imana yamwe ko ari genzo ba pastor wawe nubwo ntaruwo ngaha buji Imana ivuze ko ari uzozo icicumi cyawe utazozo gitanga hariyo uzozo kindungikira hariya bariho abo rero ni mwe mumbi yaje kurondera amafaranga mu nzu y'Imana ni bimwe Vumbi yo Kamudimbe yavuga namavuga ari mu filozofe w'umuzayigwa yitwa Vumbi yo Kamudimbe yabwiye ngo ati definisa ishengero niki l'église c'est quoi yitegereje ibiriko birabamwe abona byose ni rudandaza amasakramente baradandaza kubatiririsha umwana urariha kurongora urariha guhamba urariha nta service gratuit hari noneho Vumbi yo Kamudimbe ngo byitegereza aravuga ati l'église c'est une entreprise derrière laquelle se cachent les commerçants pour vendre les sacrements habarahejeje badukwega imwe mu mbi ya kabiri iyo ndayivuyeko ni mwemu y'ubusambanyi uno munsi hari ingo nyinshi ziri mu gahinda zasambuwe n'abitwa abakozi b'Imana ugasanga bwabo buvugishwa bw'ibinyoma za nyigisho z'ibinyoma bariko batandukanya umugore n'umugabo ugasanga umugore asigaye yubaha cyane profete wiwe gusumba ko yubaha umugabo wiwe ivyo deje se kwijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana rivuga yuko umugore ateza kubaha umugabo wiwe muravyumva donc izo mpemu mbi rero ziriko zirateranya mu bantu kugira ngo babavugishwa ibinyoma baba agent ba satani genda bitoko nyene kugira ngo bareke ipere wa mugore noneho ya daimoni yabo y'igitsina ironka ivyiza irikorako ugasanga bamwe bariko barasambanywa baza kwihana mu nyuma batubwira ati je nagize akaga natwaririnda mu cyumba cy'amasengesho mu nyuma ndanayikorora nakari wamfashije ugasanga niwe aramureze mu buryo bw'ijambo ry'Imana mwe nabo rero uzosanga no kubaborozo babonaga rero uzurabe iyo bariko baravuga ngo bariko baradelivera abantu mwe nabo bantu uzone ikiganza cyo higera gitumira amabere y'umugore kirazira wowe ushobora gukora amabere y'umugore atari kwawe gute ubesha ngo ni mpemu yarakubwiye hari n'abarengana bakaja mu bibero ngo bareko bakubita daimoni ziri ndani kumbe agacara mu mweko bakamukora mu bihimba bindi byibanga none umva bimeze gute bamwe baje gusigwa amavuta bakayasiga ngo bari gusa ngo bareko barahumanura bijya byose ni mpemu mbi z'ubusambanyi ziba ziri muri uwo muntu mwiso umukozi w'Imana kandi aje guhumanya ishengero ari humanisha impemu mbi y'ubudaimoni bw'ubusambanyi nyene abo bariho nemo uzosanga mu kuja kuvuga ubutumwa n'abagiye ahantu ngo bagende bakeneye ngo protocole umudiyakoni bagaca bagomba ngo mpemu y'Imana yambwiye ko nzojana naka ariko mpemu y'Imana yamubeshera misi yose uwo muntu bajyanye n'umukobwa akutse cyane n'umugore w'umuntu iyo agiye bazoshikira muri hoteli eske ayo mazi ajya kumuhera muri hoteli uko kumutunganiriza ibintu ivyo mwari mwumva ko harimo ingorane nico gituma kenshi rero abantu bakwiye kubimenya mwene abo bantu ubonye afise mwezo ngeso menya ko umuntu umugire ko amakenga arimwe impemu y'ubusambanyi nubwo yita umukozi w'Imana iya gatatu ni impemu y'icubahiro hari abantu bariko bagwanira ivyubahiro mu nzu y'Imana ku buryo n'amafaranga bo yatanga umuntu agapfa icubahiro gusa ukumva umuntu ya ngo bamusengeye ngo ni musenyeri waje kuri amashengero arongoye ashirongeye isengero kamwe
musenyeri arongora ishengero rimwe ivyo birabaho oya ntibikunda siko bimeze mugasanga uyu mwaka mu kwa mbere bamusengeye kuba evangeliste mu wa kabiri wasanga bamusengeye kuba pastori wa kabiri utaranahera mu kwezi kwa kangahe umwaka ugahera baca bamuhurevera umwaka utarahera ngo ni bishop gasanga urukanzu na uko inkoni igihete ni bishop ni musenyeri wahi mu yindi mvugo yarongowe n'impwemu mbi y'ukubwibone y'ukugomba kwisumbukurusa kugira asomba abandi umuntu bamusenyere kubera amaze kugira abapastori benshi n'abaparuwase menshi bakavuga ati kamwe dukeneye kubona umuntu azoturongora twese azora dutuma ko mu nama duha amategeko y'ingene vision y'ishengero igenda bagatora ngo umuntu azoba musenyeri none wewe uramusenyeri ishengero ryawe rimaze umwaka umwe nta rindi riranaboneka naho uri ukorera urapanze ntuzi ko uzohaguma mugabo waje ushaka yuko no munsi bose bakwita musenyeri kubera ugufise yanzara y'icubahiro gusa hanyuma icabi huhura kera nibaza ko buho leta zimwe zabihinyuye ngira babikuyeho nuko bari bazi yuko kera urose ibyo bintu by'umusenyeri bacu baguha passeport diplomatique wabura umuntu akomeye abo rero barabiprofitamwe ibintu mugabo no muzi ugiye kuraba mu by'ukuri ntawe ndiko natumutoye ngo vuye ngo ujya ntabereye kuba musenyeri barantunga mugabo icunzi tushaka kuba musenyeri ufise abakiso 50 ijana mwisengero rimwe ibisho uri musenyeri wabande none sivyo rero izo mpwemu z'icubahiro nuko uzosanga nibi bintu bita uburepresentare gare bw'amashengero barakubitana bahagira propaganda mu mashengero kugira ngo ashobore kuja muri ya ntebe akubita inkokora naka haje nta kindi kintu abaviza ni cake ucicuye gusa kandi je navuze nti ikintu cy'uburepresentare gare ticyavuye ku Mana kuko henshi ibibazo biri bihagaze muri ico kintu kuzuraba intambara zihari z'uburepresentare gusa ni ingorane ziteye ubwoba ishengero rigahagarara rigapfa abantu bariko bapfa intebe imwe gusa ariko mu yindi mvugo ica abantu bahambagara gukorera Imana no kwamamaza Kristo no gushingira indaho gupfa no kuzuka no kuburira abantu bave mu byaha kugira ngo harupfu ntirubahwikire kugira ngo bahombe ubugingo budashira abantu bakabwirwa kwihana ibyaha kuko Kristo yaravuze ati ugomba kuba mukuru ukorera abandi mugabo no musugiye kuraba abantu bagikorera abandi ahubwo barakorerwa kuba ko batacitwazwa na Bibiliya ntibacitwaza n'icupa ry'amazi ntibacitwaza na telefone usanga bakikujwe nibitangaza biri ngaho ni protokole urumva hari n'abantu bagifise abantu bagiye kubambika abandi bagiye kuraba ibintu byabo ngene bipanze ubuzima bwabo ngene bumeze ndo muri izo mvugo murantunga ukuri n'ukuri mugabo mu yindi mvugo Bibiliya canke uko ijambo ry'Imana ryabitegetse byaracuramye rero muri ico gihe no kuraba no munsi umuntu wese nje nabahanurira kwironderera Imana kuvuga twe kabo mwereka mu gihugu cy'ububirigi mwasanze ukwemera umwami wacu Yesu Kristo no kumusenga bigeze he murabona ko abarundi bari hariya bagifise ya nyota yo gusenga abarundi bariyo n'abanyarwanda twabonanye nibyo twaherukayo muri uku kwezi nyene yego mwishengero ryitwa Mika bari badutumiye mfatiye kuri izo community ndiko ndavuga z'abarundi cyane cyane bo baje n'abanyarwanda no kuri no bashimira barashafise iyo nyota yo gusenga barakeneye ukuri mugabe kibabaje kimwe nuko benshi muri bo twayaze hari abafise ibikomere ku mutima kandi babitewe n'abantu bitwa abakozi b'Imana bari inovema n'ingorane gasanga biracari kibazo ko abantu bizera abandi ikindi ca kabiri nabonye nuko bafise umwanya muto bari ku kazi ntibasamara bariko kubikorwa birukana ubuzima kandi genda bishima cyane mu misana niko bimeze umuntu wese agira igihe ciwe cyo gukora n'igihe cyo gusenga niko bivuga ngo ikintu cyose cyashira umwanya wacu rero ikindi nabonye nukuri abo twabonanye batwakiriye muri iryo shengero n'abaje urabona ko hari urukundo rukiri muri bo
urukundo rwo kugirisha ikaje kubona umuntu twavuyeyo barakuranwa banigana ubona ko badusumira bakaza kuraba ko ataco tubuze niki ni ikintu gikomeye mugabo nkuko nabivuze n'ahandi abo nabonye mugabo n'abandi tuba twarayaze n'imitwaririyo hari ibyo kubasengera bihari kabisa byinshi cyane bigana ku mubano wo mu rugo ico kintu kiragoye mugabo ugiye kubiraba naho nuko nyene usanga bamwe banemerwa n'amategeko ugasanga na wa mubiri wacu ukunda kwidegemvya ugasanga nawo uribagisha ijambo ry'Imana rivuga canke imico y'iwacu ugasanga ni kibazo kubera amategeko ya hariya ahanini je naho nabonye bicuramye ni administration y'urugo bibiri ijambo ry'Imana yatanze Imana yatanze ingene urugo rurongorwa administration y'urugo iravuga yuko umugabo ari umutwe w'urugo nkuko Kristo ari umutwe w'ishengero ariko muri ibyo bihugu biteye imbere barabicuramitse bikubita amagendera gasanga hatangura umugore niwe mutwe umwana agakurikira akabicegera imbwa igakiza umugabo akaza bwa kane rero gace usanga rimwe na rimwe la gestion ikigorana rero aho hantu je narahabonye ko barakwiye uko boza barigishwa abakozi b'Imana bakabigisha nubwo bari muri biriya bihugu bisa nuko byagararije Imana bari mu bindi bakaraba umwimerere w'agakiza canke ijambo ry'Imana bafise barereshejwe ngaha bakawugumana kuko hariho nabwiye ndavuga nti none nuko vyemera wewe yari umumama ati niko bimeze n'amategeko none urashobora kwemeza yuko umugabo wawe asumvwa n'imbwa kweri ngo niko biri okay none ubutumwa nubikanye n'ubuhe ubu nzoshike ndondera so ko ndamubuze ndamubwire yuko wambwiye ko imbwa imuruta so wawe ngo ya ngo papa no ariko nujya mugabo wawe ni se w'umuntu tibishoboka rero ko mugomba gufata Bibiliya ngo icurame imico y'iwacu icurame mucyuvuga ngo mwarose umwidegemvyo hama ngo ingo zanyu zizobeho ntibizokunda raba ababahaye ayo mategeko no izabo zo zirahagaze ntibishoboka rero ugiye kubiraba burya akanyugunyugu ngo umuyaga warahuhuse noneho ati nahora nsoranarija ntaroho inkorereze wowe bigiye guhuhuka kubera nabo babwiye ingene bubaka urugo bafatiye ku ijambo ry'Imana uno munsi ariko abakozi b'Imana ba profete n'abapotre n'ibiki byose ariko barahukana ndumva ariko batanga karoro kabi ariko n'umutwaro ukomeye kuko hari ibikomere biri mu ngo cyane muri iyo migabane ya za Amerika na za Buraya ariko ubundi hoho abasenga barasenga kandi urabona ko akanyota ho kumenya Imana n'amahoro yo mu gakiza bakigakeneye dushimira Imana yo yagushoboreje kugushikana hariya bavuga ijambo ryayo Imana nishimwe tuma dusena basoze impanuro uhereza abakozi b'Imana kugira ntibagwe mu mitego yo kuba abanyakinyoma impanuro muhereza twebwe dukurikirana ijambo ry'Imana biciye rimwe rw'abakozi b'Imana niza ubwa mbere hoho ukuri barakuzi impanuro nobaha nizo bazi Pawulo yarabivuze neza yandikira abanyekorinto icyete cya 2 igice cya 13:8 aravuga ati twebwe ntidushobora kugwanya ukuri twe duhengamira mu ruhande ukuri uno munsi gaye isi yose ugiye kwiraba ariko hagwana ibintu bibiri gusa zaba intambara z'ibihugu zaba intambara z'amadini zabiki hariko hagwana ukuri n'ikinyoma nivyo biri mu rubuga rw'intambara abantu bakwiye kumenya twebwe dufise icyo dukurikira Yesu niwe kuri niwe bugingo niwe nzira uno munsi hariho byinshi mu mashengero bigomba kwitwa uburenganzira nuko no kubikora ko bigoye kuko hari inyifato ziriko ziraba mu ngeso z'abantu ibintu Bibiliya yiyamiriza mugabo uno munsi amategeko y'isi n'ibihugu bikomakomeye byabyise uburenganzira unabikoze ko ucyo usanga ahubwo umenga ukoze ikizira mugabo nakwiye kumenya d'abord umukozi w'Imana akwiye kugengwa no kugira urukundo muri we
ubwo rukundo rukagaragarira n'abandi riranditse muri Yakobo idini yego ni rimwe ryonyene saya twirirwa turita bya bizina birebire yavuze ati dini nyakuri ritagira agasembwa no gufasha imfuvyi n'abapfakazi no kuraba abagorwa mu magorwa yabo tukabirura muri byo niryo Yesu yasize Kristo nta dini yashize yasize ishengero ibyo amadini rero n'amadoctrine y'abantu mugabo ntuwe kumenya yuko nimba tutakiyobowe n'urukundo ngo tuyoborwe na zambabazi no kugendera mu kuri ibyo bariko barakora nubwo bikora uri umukozi w'Imana menya yuko yego urabyita kuko ntawe uzobikwaka mugabo wewe ni wamara kuva mu mubiri uri umukandida wa Gehenomu tituzomere nk'ababandi rero Yesu yavuga muri Matayo igice 7 yavuga ati benshi bazoza kuri uwo muryango wamaze kuvugagwa badodore bavuga ati mwami Yesu twe twaravugishwa mu izina ryawe uratwibuka abana batega twebwe twaravuga ubutumwa mu izina ryawe abana ati tuzi ko twakoze n'ibitangaza mu izina ryawe biratubwira ngo uwo munsi ngo Yesu azobajinjira babwire ngo mvi imbere mwabivumemwe kuko ntigeze kubamenya mwabakora ibiziramwe rero abantu nta mpanuro zinobaha Bibiliya niko kuri kutavangiye hirya Bibiliya no kwibwira no kwiremera ni kinyoma nibahesha izina y'Imana icubahiro ikintu cyose bakora naho kuba kurenganywa babonye izina y'Imana ryotukwa baremera barengane kubera ko Bibiliya tubwira ko imibabaro n'imiruho twagiriye mu isi n'akarengane ko twagiriye n'amose twaritse nitwamara gushikayo tuzovyirogwa mbere bimwe tuvyambarira ibitsibo no kuraba rero icyo umuntu hitamo gukorera Imana ariko ntuyivange niwagira intege nke uzigire ku gatwe kawe mugabo ugeze kuvuga Imana yivuga ukwiri uyivuga ivyo yavuze ntuyibeshere tumaze n'abasozera ikibazo gisa n'icyanyuma ntibagiye ubu hari abantu aho ndavye mu kanya ko ndasoma guhera kuri itariki ya 20 bakivuga ko na Prophète Modeste no bakivuga ko atamuntu yafuye kujya tariki ya 20 atamuntu yitavye Imana murumva cyo nasoya mubabwiri bande babivuga ndafopa sinabonye bavuga ngo nta preuve hari yuko hari umuntu yitavye Imana nta kibazo umwanya wo kubisuzuma cyane mwe niwe muri abanyamakuru kuko darabonye ku mbuga ngurukana bumenyi ariko bane nabonye bavuga amazina y'abantu bapfuye n'imitumba bavuka ko n'amatelefone yabo mu miryango iwabo nibaza yuko izo mpari zohagarara mugabo iconze cyo cy'abapfa barapfuye ndagaye urumva nawe narumvise avuga yuko ati banyumvise nabi je navuze yuko ivyo bizoshobokera abizeye bonyene c'est-à-dire yuko hari abapfuye mugabo ugiye gukurikirana ama video canke ivyo umuntu aba yarivugiye niho muheza mukavuga muti ivyo ukuri nukuwe ariko sinumva yuko izo mpare zobandanya ama video canke ivyo yivugiye ku mbuga ngurukana bumenye ku mbuga zitandukanye muragenda mu isoko murabe muzoheza murabe hanyuma abavuga yuko atabapfuye ne bari gukora kwitama babuze kuko nk'ivyo birakomeretsa abantu iyo umuntu azi ko yabuze umuntu akabana yavuga yuko uwo munsi atabapfuye muri iyo miryango burya hari abantu bafise ibigumbagumba bibabara n'ingoga ugasanga bavyita gucurira mu Kirundi gucurira umuntu yabuze rero n'ikintu kibi cyane nibaza ko izo mpare boze hagarika kuko abapfa barapfuye hanyuma wavuze ko atabazopfa kwihenda birashoboka n'umuntu nibamugirira imbabazi mugabo nawe yoraba ingene kuko narumvise abisubiramwe avuga ati ngira banyumvise nabi sivyo navuze yuko abizeye mugabo abizeye atabivuze kare nibaza yuko yoraba mu nyuma umuntu akazaravuga ibintu ahagararako kuko kuvuga ngo Imana yambwiye n'umupagani ari umupagani n'umupfumu cyangwa ari umurozi arazi ko Imana irinzi ivuga ntibeshe nuko ndabashimire cyane nyakubahwa Paul ndabakengurukiye niteka mwumve ko kubona uburundi bwafise twatombo murakoze cyane nuko reka shimire mwebwe mwese mwahevyo murimo murabana natwe bababwiye yuko uvugishwa nyakuri n'ahandi buri mu ijambo ry'Imana soma tureke kuba bebe spirituel asigaye kuri mikoro jewe Juste Gaël sinigeze mpindura nyuma kamera
n'umusaza mu mana ariyo vyose tuyirondere tuyikurikire ariko biciye muri bibiliya n'ubwenge yaduhaye ndavuga ati wabwa cha salavista ushura umushura ushura none